tuvaye tuja he Barundi? Burundi bwaraguye mu isanganya kuva bakava amahanga bahashitse, aho abarundi bafise akahise gatandukanye. Ivyo bakaba babishitseko bakoresheje amayeri yo gutandukanya bene Burundi kandi bonse rimwe, bakoresha iyobokamana, bakoresha n'akahise. Uyu munsi rero harageze yuko abarundi bava ubuzima bakaja ibuntu, bakiyumvira aho ababatandukanije baciye, natwe tukahaca mu kubaka Uburundi no mu kunyomoza ikinyoma babivye muri bene Burundi. Imvugo z'abategetsi zicanishamwo abonse rimwe, guhindura imvugo kw'abategetsi bamwe bamwe uyu munsi ntaco bibabwira. Mbega wewe utwumviriza uvyumva gute? Urabitahura? Harageze ko abarundi twikubita agashi, tukava ibuzimu tukaja ibuntu, maze intahe igasubizwa ijambo ku mugina, abatandukanye bagasubira kunywana nk'uko vyamye kuva kuri ba sogokuruza. Barundi, barundikazi, rwaruka, namwe muba muri bino bihugu vy'ibiyaga binini, mwese ndabaramukije amahoro ava ku Mana. Tumaze imyaka itari mike irenga 80 ababa muri kano karere k'ibiyaga binini bugarijwe n'ubwicanyi bukomoka ku nyigisho mbi zazanywe n'abakava amahanga. Hakabaho bamwe batema bakangaza abandi, babahora amoko atabaho. Vyafashe umwanya munini kugira ngo babibe uwo mugira w'amacakubiri mu Barundi ndetse n'ababa muri bino biyaga binini, cyane cyane mu bihugu by'u Burundi, Rwanda, ubuseruko bwa Kongo, Uganda ndetse n'igice kinini ca Tanzania, aho abo bantu bose usanga bafitanye isano ariko bakaturemamwo amacakubiri yatumye inganda zitikira. Uravye aho uherereye, kuja gusanga abantu benshi bamaze gupfa bahitanwa n'ubwicanyi bw'ihonyabwoko canke ubwicanyi ndengerabutungane bukomoka ku nyigisho mbi z'abakava amahanga bazanye z'amoko. Uravye ivyo bakoresheje kugira ngo bashobore kubishikako, ubwa mbere bakoresheje ibijanye no kwemera Imana, bazana abantu ngo baje kwigisha ijambo ry'Imana muri kano karere k'ibihugu vyacu, ariko mu kuza bakabanza guca kuraba abasanzwe bakoroniza ibihugu vyacu kugira ngo babahe intumbero y'ubwo butumwa bazotanga. Inzira ya kabiri, bagerageje kwigisha ikinyoma muri bino bihugu vyacu mu kuzana abazungu baje kwigisha akahise canke amateka, ariko bakigisha akahise ko guhera mu mwaka wa 60 kuduga, aho mbere usanga n'abize akahise udasanga bagerageza kurondera kumenya ukuri kw'amateka y'ibihugu vyacu. Nagira ngo rero ndababwire ko kano karere kacu kugira kazobona amahoro, nuko tubeshuza icyo kinyoma caciye mu kwigisha ibitari byo mu bijanye n'akahise canke amateka, tukongera tugashira habona ukuri kujanye n'ivyo kwemera Imana, ari byo mu bihugu bibanyu bavuga vy'iyobokamana, kugira ngo twerekane ukuri kw'ijambo ry'Imana
iby'Imana yavuze, iby'Imana yahumetse byanditse muri Bibiliya. Iyi Bibiliya dukoresha, haba Injili ntagatifu, haba Bibiliya yera, nagira ndababwize ukuri yuko ibintu babicuritse, barabesha, hanyuma natwe turemera tubigenderamwo, hanyuma tubandanya kubesha n'abantu n'uyu munsi, kandi ibintu byanditse mu gitabo ushobora kubyisomera ukabitahura. Nagira ngo wowe rero unyumvise muri kino kiganiro ndakubaze, kandi ikibazo ndakubaza nawe uje ukibaza uwo mubana cyangwa uwo muja kuvugana cyangwa uwo muzovugana. Mbega Abisirayeli Bibiliya ivuga n'abirabure canke n'abazungu? Mbega Isirayeli ivugwa muri Bibiliya ni Isirayeli tubona canke niki? Rero inyishu ku bijanye n'ivyo, ivyo bari bukubwire sindabizi, ariko inyishu ku bijanye n'ivyo hamwe n'ibindi vyinshi bijanye na Bibiliya, bijanye n'ibitabo biri muri Bibiliya, vyose tugiye kubica hirya no hino tubizane kugira ngo muvyumve. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Ukutamenya ijambo ry'Imana uko risobanura, ukutamenya abo turi bo, nivyo bitugize abo turi uyu munsi. Uno munsi abirabure bitwa insuzugurwa, bitwa inkengerwa, kugeza aho badutuka ngo tuva ku nkende. Kandi ubushakashatsi bwose bumaze gukorwa ku isi bwerekana yuko umuntu wa mbere yabayeho ku isi yirabura, kandi bukerekana yuko abazungu batarenze imyaka 3,000 babayeho. Igihe cyose tuzokwemera kumvira abuzukuru, akaba ari baduha umurongo tugenderako, ndababwira ko ari urupfu atakindi. Ni twebwe rero abirabure twari dukwiye kubwira abo buzukuru bacu bavuga ko twavuye ku nguge yuko atari byo, hanyuma ahubwo bo bihakana aho bakomoka, tukababwira yuko bibeshe. Ariko abatari bake barabizi, abandi bigira nkana. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, nagira ndababwire ko ibijyanye n'iby'amateka canke kahise ka bino bihugu byacu biri muri Afrika y'ubuseruko, nabyo tuzobica hirya no hino dukoresheje abantu benshi batandukanye, kugira ngo abantu baba muri bino bihugu batahura bari bo, kugira ngo twubake ubumwe bwabo nk'uko bwamye kuva kera, nk'uko basangiye ibisekuru. Hanyuma abo tuzosanga by'ukuri atabucuti bafitaniye mu by'amaraso, bemere tubane mu mahoro bw'amategeko, canke naho bazorondere ahandi baja, kuko nta muntu n'umwe yavukiye kwicwa na mugenzi we. Umuntu naho yokomera gute, ntafise uburenganzira bwo kwambura ubuzima bw'umuntu uyundi, kuko ntashobora kubumusubiza bamufashe ngo abumusubize, ntavyo bashobora. Ubuzima bw'umuntu nikatihabwa, ubuzima bw'umuntu ntibugurwa amafaranga, ubuzima bw'umuntu rero ntibukwiye gukinishwa, ahubwo bukwiye gukingirwa, bukarindwa, kugira ngo abantu bishire bizane mu mahoro n'umutekano atawarya wangura. Nagira ngo rero ntangarize abarundi ndetse n'ababa mu biyaga binini yuko URN itamwo neza muri kino kiringo igiye guhimbaza isabukuru ku igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kwa 12. Twifuza yuko imbere yuko dusha kuri iyo genekerezo twoba twamaze kubashikiriza ibiganiro bimwe bimwe by'inkoramutima ngenderwako bibafungura amaso kuri chaîne ya One Day Burundi. One Day Burundi numuhora twuguruye uri kuri YouTube,
uyo muhora ukazocako ibijanye n'ivyakahise canke amateka, tukazowucishako kandi ibijanye no kwemera Imana, aho tuzokumva abantu benshi batandukanye b'impuguke b'incabwenge bafise mpwemu yera muri bo ibarongora, ndetse n'abahanuzi, kugira ngo imitima ya benshi irushe isubizwemwo intege, kugira ngo abariko barazimira bakwegwakwegwa na bamwe baba barondera inyungu zabo babajana mu bintazi, bashobore gutahura ukuri, bahitemwo neza, bahitemwo ukuri kubabohora, kugira ngo ntibazotakaze ubugingo kandi bitwa ngo barabukoreye. Nibaza mwese aho muri kano karere ko mubona ko hariho ibintu bidasanzwe biriko biraba mu mashengero canke mu matorero. Ahenshi nimwaraba neza muzosanga mu masengero canke mu mashengero hariho umwuka mubi wateye w'amoko. Ndaba nk'akarorero ka Pantekoti mu Burundi. Mu myaka za 90 habayeho ikibazo c'amoko, inyisho mu kuyitora baca bafata yuko pastori wa mbere abo Umuhutu, uwa kabiri akaba Umututsi, canke pasiteri wa mbere abaye Umututsi, pasiteri wa kabiri akaba Umuhutu. Ni nabambeshe mu vyandike muri commentaire, amashengero yose ya Pantekoti mu Burundi nuko yubatswe. Ubuho twumvise hari bishasha bariko barahinyanyura, naho tubona ababigerageje batarabishikako, ariko hari impinyanyuro iriko irageragezwa, ariko ko hajya ko byamaze kuza gusubira inyuma ko biragoye, birashoboka Pantekoti azoca yicamwo ibice nk'uko vyahoze biba na mbere. Akandi karorero nagira ngo mwibuke ivyabaye mu Burundi mu mwaka w'1993 mu kwezi kwa Gitugutu. Mutereza amaso mu vyabaye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1994. Uja gusanga abantu benshi bicigwa ku masengero ya Katolika, ugasanga rero bamwe bamwe mu bataye umurongo wo gukwiragiza ubutumwa bwiza b'abapadiri bari babifisemwo uruhara. Uyu munsi tuvugana abatawe mu binogo byo ku masengero amwe mu Burundi ntibarerekana aho bari ngo ababo bashobore kubahambana iteka. Ahano bakarorero nko kuri paruwasi ya Gasenyi muri Rango hariho imibiri y'abantu ihambwe mu kigo ca padiri, nta wuzi aho babataye muri kiya kigo. Ariko uyu munsi kiri wa paruwasi Roger akaba agenda kwirigwa arasunagiza abateshejwe izabo bari muri site ya Gasenyi, ngo bari mu itongo rya paruwasi, nkaho umengo iyo paruwasi iri mu kirere ntiri mu gihugu, nkaho umengo abo bahaba ntibemerewe kuba muri ico gihugu. Umengo Eglise Katolika ifise igihugu cicaye mu kindi, ukibaza nimba bakorera Imana y'Abarundi canke bakorera Imana y'Abanyaburaya. Ivyo nibaza ko byose bizoshirwa habona buke buke nibwo rugendo. Amashengero rero menshi mubona mu gihugu hirya no hino usanga avuga ubutumwa, kandi ubutumwa bwiza bavuga ko bavuga. Kristo yaravuze ngo muzobamenyera ku byo bahama. Icyo ni ijambo ry'Imana riri muri Matayo. Ariko waraba byo kuri byamwa by'ibikorwa ayo mashengero akora n'abarongozi bayo, ukabona ko binyuranye cyane n'ijambo ry'Imana. Kristo yaravuze ngo ishengero akunda, ishengero ashaka nirifasha imfuvyi n'abapfakazi. Genda muri ayo masengero canke ayo mashengero, murabe imfuvyi n'abapfakazi bariyo, murabe abo bafasha ingene bangana. Amahera yose barazingazinga bagashira mu mufuko bakagenda. Genda muri ayo mashengero, murabe ivyo bigisha ntavyo bakora.
nimba bigisha ubushobozi bw'Imana kw'Imana ikiza, bigomba kugaragarira muri ayo mashengero. Nimba Imana igomba kuyikorera ikabivuga ko ikiza, izogukoresha mu kwiza abantu. Ni gute twomara imyaka mu binyoma nk'ivyo, ugasanga abantu bava gusenga bababwira ati tema bene wanyu, tema abo banyu, bagaca bafata imipanga bakabatema kandi bavuye gusenga, baririmbanye, basenganye, bavuganye ubutumwa. Nivyerekana yuko Imana abantu koroni batuzaniye atariyo, ko bishoboka rero ko Imana y'Abarundi, Imana y'Abanyarwanda, Imana y'ababa mu buseruko bwa Kongo, Imana y'Abanyafurika ishobora kuba ariyo Mana y'ukuri kurusha izo zindi Mana tubwirwa. Ivyo tubisanga kandi muri kano karere ka Afurika, aho dusanga hariho Bibiliya yo muri Ethiopia banse yuko ikwiragizwa, ikoreshwa, barayigwanya, ariko iyo Bibiliya irimo kuri kwinshi. Muri Bibiliya dufise hari ibitabo byavuyemwo, hari ibitabo bakuyemwo vyerekana ivy'inyuma y'ingoma y'Abaroma, ivy'inyuma y'ingoma ya bwa bwami bune Daniyeli yahanura. Ivyo babifuyemwo. Igitabo ca Enoki nta kirimo, igitabo ca kabiri ca Ezira nta kirimo, n'ibindi vyinshi. Ivyo vyose rero tuzobica hirya no hino tubibereke, abashaka n'ivyo bitabo tubibahe, murabe ukuri mwebwe nyene mu kwisomere, kugira ngo turabire hamwe mbega Imana batubwiye niyo, kugira ngo turabire hamwe impamvu abatwigishije kahise canke amateka bigishije akahise k'iburaya, ariko abakize bo muri bino bihugu vyacu mbere bafise n'amagrade akomeye cane muri histoire, usanga batazi na histoire y'umusozi bavukako canke ikomine bavamwo. Usanga muri bo hariho abatazi ibisekuru vyabo byibuze nka 15. Waca uvuga uwo muntu yize amateka canke histoire, atazi n'ibisekuru vyiwe, atazi ikomine yiwe ibigize n'akahise kayo, atazi igihugu ciwe, ugasanga yanditse ibitabo mu ndimi zitandukanye mugabo by'amateka yo mu Bufaransa no mu Bubiligi na za Espagne. Murumva ako kabi kabishe, murumva ako kaga akarere kacu karimo. Nagira ndababwire ko tudashobora kuronka amahoro muri kano karere abantu batemeye ngo tuvugana kahise, kugira ngo dushobore gutegura akazoza. Utazi yava ntamenye yaja. Ivyo ni muvyumve, mubibwirane, mubibwira abantu banyu. Nagira ngo kandi mbonereho kubwira Abarundi bose, kugira ngo abahari aho muri hose mubazanye, mubwirane ibisekuru vyanyu aho vyikurikiranije kuba, kuko igihugu c'u Burundi aho kigeze n'abantu bakibamwe abenshi bafise karanga muntu z'Abarundi kandi atari Abarundi. No kuvuga ko hamwe umugambi wo guhindura karanga muntu wokora ugakorwa n'ubutegetsi buhari, abazoba bose bazifise Abarundi kandi se basavye ubwene igihugu. No kuvuga rero yuko abantu muri mu Burundi aho muri hose kw'isi muvugane ibisokuru vyanyu mubimenye, kuko bizogorana cane kubona impapuro z'inzira mu gihe utazi umuryango wawe, utazi aho ukomoka, utazi amateka yawo, kuko uzohava usanga uzofatwa nk'umunyamahanga kandi uri Umurundi. Nimubaze kahise k'imiryango yanyu, mubaze ibisokuru vyanyu, mubaze amateka yanyu, kuko ivyo bizodufasha kubaka igihugu. Hari imiryango imwe kuva kera usanga irimwo ibihemu. Burya iyo umuryango wabayemo igihemu, nagira ndababwire ko ico gihemu kigiye ku butegetsi gihemukira n'igihugu, kigahemukira Abarundi. Niyo mpamvu tugomba kumenya amateka y'abantu, tukamenya amateka y'igihugu, kugira ngo dutegure kubaka kazoza. Twubake kazoza gashingiye kuri kahise hano mu Burundi.
ndibaza ko imbere y'umuzo w'abazungu ata muntu rero afata igipanga ngo ateme mugenzi we. Ibyo tubona biriho uyu munsi biteye ubwoba. Hari abavuga ngo turi amanyamacakubiri cyangwa tuvuga amacakubiri. Nagira ndababwire ko aho imvunja yinjiriye niho uca mu kwikurayo. Ibikoko byaratwinjiranye, amoko nta muntu n'umwe atazi yuko abahutu batabaho, nta n'umwe atabizi, kuko umuhutu aba umuhutu w'umuntu, aba umuhutu w'uwamugabiye, ntaba umuhutu w'abandi, ntaba n'umuhutu w'ubwoko. Ivyo abatari bake barabivuga, ariko mw'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi vyicayeyo ko abahutu n'abatutsi n'abatwa bagaburana ibiti bishingiye ku moko atabaho. Barazi ko atari vyo, ariko bagashiramo ikinyoma mw'ibwirizwa shingiro. Ubwo n'urupfu bikwegeye, ubwo n'urupfu bariko bica Burundi n'abarundi, ariko nagira ndababwire ko nta mvura idahita. Ivyo navyo tugiye kubisezerera. Tugiye gusezerera intwaro z'abicanyi, tugiye gusezerera intwaro mbi zisegura ibondo, zibuka kugaburira umwana zihaza. Tugiye gusezerera intwaro mbi zivuga amajambo zidashobora gukora. Izo zigiye kuvaho kandi vuba. Barundi, barundikazi, namwe mwese muba mu karere k'ibiyaga binini mu nyumva, mwese rero mugire subscribe canke sabone kuri iyi chaîne ya One Day Burundi, kugira ngo mushobore kuronka amakuru ajanye na kahise hamwe n'iyobokamana canke ukwemera Imana atahandi na hamwe uzobikura kuri izi mbuga ngurukanabumenyi. Abifuza gukurikirana naho amakuru yo muri kano karere, mugende nyene kuri chaîne ya Radio TV Inkinzo, naho amakuru muzoyasangaho. Mwese rero musidukane n'iyonka, mugira subscribe. Duharanire amahoro, umutekano n'iterambere ridakumira kuri bose. Mugire Uburundi, mugire igihugu aho muri hose, igihugu uvukamo, mugire igihugu gitemba amata n'ubuki. Murakoze. Amahoro y'Imana abane namwe.